Ndabaye ikaze mu gano cy'amasengesho mushirizwa na mwene so Habimana Jibril. Uno munsi nagomba tumandane tuvugana kuri gwa rukurikirana rw'inyigisho maze ko turavuga ko akamaro k'ijambo ry'Imana. Uno munsi mugabo tuza kuvuga ngo ijambo ry'Imana ni kigwanisho cyangwa ijambo ry'Imana nk'ikigwanisho. Hari igihe umuntu ashikirwa n'ibibazo cyangwa umuntu ashika ahantu yaho biba bikenewe yuko ijambo ry'Imana umuntu arigwanisha mu masengesho. Uri kurasenga ijambo ry'Imana rihinduka inkota, ijambo ry'Imana rihinduka ikigwanisho. Nagomba tubane dusome mu Banyefeso igice cya 6 umurongo wa 17. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mwakire inkofero y'agakiza hamwe n'inkota ya mwemu, niyo jambo ry'Imana. Inkota ya mwemu niyo jambo ry'Imana. Nagomba mbwira umukarangukirana no munsi ijambo ry'Imana canke igitabo mubona si igitabo gisanzwe. Igitabo mubona ni n'amajambo yahishuwe n'Imana afise ubushobozi bwo gushoboza kugwana intambara. Iri jambo ry'Imana ni nk'inkota. Abantu bari mu gisoda cyangwa abasoda baba bafise ico bita inkota. Kera barafise imiheto n'imyami. Mugabo no munsi dufise nk'abakristo twe dufise ijambo ry'Imana. Dufise ijambo ry'Imana nk'inkota yacu. Ijambo ry'Imana niryo tugwanisha. Igituma no munsi abakristo benshi bananigwa ni kubera ko basuzuguye kino gitabo. Basuzuguye bino bintu vyahishuwe n'Imana. Ano majambo yahishuwe n'Imana, hama baraheza ijambo ry'Imana bararisuzugura, barigira iridafise ubushobozi. Ngo ndakubwira umuntu akarangukira no munsi ijambo ry'Imana n'ubushobozi. Ijambo ry'Imana ni inkota. Ijambo ry'Imana ni igikoresho kigushoboza gutsinda umugwanizi. Wari kurangukira no munsi ukwiye gufata ijambo ry'Imana nk'igikoresho canke nk'inkota. Ijambo ry'Imana ntukwiye kurisuzugura. Ijambo ry'Imana ntukwiye kurireka. Ijambo ry'Imana ikwiye kuba ubuzima bwawe bwa misi yose. Dusoma Ibikorinto ba 2 igice c'10 umurongo wa 4 gushika ku murongo wa 5. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko ibigwanisho vy'intambara yacu atari vyo mu buryo bw'umubiri. Twe nitugwana nk'abasoda bafise inko cyane nitugwana nk'abo baho hambere bakoresha imiheto. Twego ibigwanishwa vyacu si ivy'umubiri, si ibintu bigaragara. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo ariko imbere y'Imana bifise ubushobozi bwo gusenyura inzitiro zikomeye no gusambura impari n'icishize hejuru cose cashiriwe kurwanya ukumenya Imana. Dufata mpiri ivyiyumvigwa mu mitima vyose ngo bigamburukire Kristo. Ijambo ry'Imana ryatubwiye yuko ibigwanishwa vyacu twe dukoresha tugwanisha si ivy'umubiri. Ndashaka kutahura kuranga no munsi ntibigaragara gutya, ariko ibigwanisho vyacu twebwe ni Bibiliya. Igigwanishwa cacu dufise ni ijambo ry'Imana. Wori kurangurira no munsi igihe utize gusoma rino jambo, igihe utize gushira ijambo ry'Imana mu mutima wawe, uzosanga uri kurananigwa, uzosanga uri kuratsindwa, uzosanga ubuzima bwawe uva mu kunanigwa usimbira mu kundi kunanigwa. Mugabe Imana yifuza si ukunanigwa. Imana yifuza yuko ushobora. Imana yifuza yuko utsinda. Imana yifuza yuko unesha ibikugwanya, utsinda ivyaha. Mugabo ikintu conyene kizogutuma ushobora kunesha nuko uzoneshesha ijambo ry'Imana, nuko uzonesheje inkota y'Imana ariyo ijambo ry'Imana. Inkota ya mpwemu w'Imana ariyo ijambo ry'Imana. N'ivyo Imana yifuza, irakeneye yuko ijambo ryayo rikubera inkota, ijambo ryayo rikubera ikigwanisho,
n'ivyo Imana yifuza. Nkuko twako turavuga uno munsi, ijambo ry'Imana, ijambo ry'uno munsi rivuga ngo ijambo ry'Imana nk'ikigwanisho. Reka ijambo ry'Imana rero urigira ikigwanisho cawe. Ntubeho gusa nk'umuntu asanzwe, ntubeho utazi ivyo ukwiye kugwanishwa. Kujambo mu Bikorinto bakabije ca 10:4 batubwiye ko ibigwanisho vy'intambara vyacu atari ivy'uburyo bw'umubiri. Igigwanisho cacu ca mbere ni iri jambo ry'Imana. Rero uriko urankurikira no munsi, Imana iguhamagarira kurigira ubuzima bw'iwawe. Umere nka Yosuwa, Imana yamubwiye ngo azaririmbure ko ku murango no mwijoro, ku murango no mwijoro. Mbega urarimbura ku ijambo ry'Imana ku murango no mwijoro? Mbega ijambo ry'Imana wewe uryita gute? Mbega ijambo ry'Imana wewe niki kuri wewe? Igituma uno munsi abantu benshi bariko barananirwa, abantu benshi ubuzima bwabo buriko bava mu kunanirwa baje gusimbira mu kundi, ni kubera ko ijambo ry'Imana batarigize irya mbere. Uno munsi abantu bariko barananirwa, bariko baratsindwa kubera ko ijambo ry'Imana barisuzuguye. Iri jambo ry'Imana nkuko nabivuze mu nyigisho ziheruka, navuze ko ijambo ry'Imana ari ubushobozi. Ijambo ry'Imana yahishuwe n'Imana. Igihe ugeze ahantu udatahura kuko ijambo ry'Imana yahishuwe n'Imana, ubu uri kurananirwa. Uri kurananirwa no munsi, ico Imana iguhamagarira yuko ukwiye kurimbura ku ijambo ryayo. Dusome muri Yosuwa igice ca mbere 6 ijambo rivuga ngo Imana iramubwira Yosuwa ngo shikama ushire ubwoba, kuko ari wewe uzoshikiriza abo bantu igihugu narahiye basogokuru ko nzokibaha. Mugabo shikama ushire ubwoba cyane, kugira ngo witondere ivyagezwe vyose bivuga, ubishitse ivyo Mose umusavyi wanje yakugeze. Ntuzohengamire iburyo canke ibubamfu, kugira ngo ugire umugisha aho uzoja hose. 8 ibiri muri ico gitabo c'ivyagezwe ntuzobikure mu kanwa kawe. Imana iramubwira Yosuwa ntaza bikure mu kanwa kiwe, ariko uzokwame uvyiyumvirako ku murango no mwijoro, kugira ngo ubone kwitondera ivyanditswemwo vyose, niho ivyawe bizogenda neza ukagira amahigwe. Abantu benshi bashaka amahigwe, bashaka gutsinda intambara barimo, bashaka kubona Imana igaragara mu buzima bwabo. Mugabira ijambo ry'Imana ntukarikure mu kanwa, nkuko Imana yabwiye Yosuwa, urishire mu kanwa, rigume mu kanwa kawe, uribike mu mutima wawe. Ivyo uvugira ijambo, niho ijambo ry'Imana rizohinduka ikigwanisho, niho ijambo ry'Imana rizohinduka inkota ya mwemu. Wowe ico Imana ikeneye no munsi wo kurankurikira, nuko ijambo ry'Imana rihinduka inkota yawe. Rero tuko turavuga inkota, nagomba dusome muri Matayo igice ca 4 gora ku murongo wa 1 gushika ku murongo wa 11. Dusome umuntu yashoboye gukoresha ijambo ry'Imana nk'inkota. Icitegerezo cacu ni Kristo Yesu, niwe jambo. Reka tumve uko Kristo yakoresha ijambo ry'Imana. Muri Matayo igice ca 4 gora ku murongo wa 1 avuga ngo buno Yesu aduganwa namwe mu bugaragwa ngo ageragezwe na Satani, amaze iminsi 40 n'amajoro 40 yisonzesheje abona gusonza. 3 umugeragezi aza aho ari ati, ni waba uri umwana w'Imana, bwira ayo mabuye acike imitsima. 4 aramwishura ati, vyanditswe ngo umuntu ntazotungwa n'umutsima gusa, ariko azotungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Buno Satani amujana mu gisagara cera, amuhagarika ku gatwe k'urusengero, aramubwira ati, ni waba uri umwana w'Imana, ikororere hasi, kuko vyanditswe ngo azokuragiza abamarayika biwe, nabo bazokuramira mu maboko yabo, ngo kumbure ntutsitare
kwibuye. Yesu aramwishura ati vyongeye haranditswe ngo ntukagerageze Uhoraho Imana yawe. Satani yongera kumujana ku musozi uhagaze cyane, aramwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwawo, bwo ati ivyo vyose ndabiguha niwamfukamira ukansenga. Buno Yesu aramubwira ati mvako Satani, kuko vyanditswe ngo Uhoraho Imana yawe ube ariyo usenga kandi ube ariyo usaba yonyene. Maze Satani aramureka kandi abamarayika baza baramukorera. Ijambo ry'Imana ritubwiye ukuntu Yesu yashoboye gukoresha ijambo ry'Imana nk'inkota. Uriko urangura uno munsi, igituma uno munsi uriko uratsindwa ni kubera ko utigeze utahura ubushobozi bw'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni inkota. Satani ashobora kugutera mu vyiyumviro akakubwira ngo kora iki kintu, mugabo ngo uzi ivyanditswe uzomubwira ngo handitswe ngo. Uzokoresha ijambo ry'Imana. Wowe uriko urangura uno munsi, Imana yifuza yuko ijambo ry'Imana rikubera inkota. Igihe utaririmburako, igihe utarisoma, igihe ritari ubuzima bw'iwawe, bizokugora igihe uzogera mu marushwa, bizokugora igihe uzoba uriko urageragezwa, bizokugora igihe Satani azokuzanira imitego, uzobura ijambo uvuga ngo handitswe ngo. Yesu yaravuze ngo igihe mpwema azoza azobibutsa amajambo nababwiye. Ntashobora kukwibutsa aya majambo utigeze uyabika mu mutima wawe. Ntashobora kugushoboza kugira ushobore guhunga icaha igihe ijambo utigeze uribika mu mutima wawe. Dawidi niwe yavuze ngo nabise ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo noye kugucumurako. Igihe ijambo ry'Imana riri mu mutima wawe, umwami Yesu mwemu w'Imana arakwibutsa bivanye na circonstance urimwo, bivanye n'ibihe urimwo, bivanye n'ibibazo urimwo, mugabo utaribitse mu mutima wawe, utarisomye, azobura hafatira. Wowe uri kurangukira uno munsi, Imana irashaka ko ijambo ry'Imana urifata nk'ikigwanisho. Ijambo ry'Imana urifata nk'inkota yawe. Nico gikoresho ufise cyo kugwanya umugwanizi. Satani agerageza Yesu yarananiwe kumushobora, kuko Yesu yarazi ngo handitswe ngo. Mbega we urazi ivyanditswe muri kino gitabo? Mbega urazi ivyanditswe muri kino gitabo? Imana ibwira Yosuwa ngo ivyanditswe muri kino gitabo ngo uzubirimbure ko ku murango no mwijoro, ngo ntugutera imbere kwawe kuzoshika. Wowe uriko urankurikira uno munsi, ico Imana irifuza kutera imbere. Mugabo uzotera imbere gute rino jambo ritari mu mutima wawe? Niwarishira mu ngiro, niwafatira rino jambo ukarigira ubuzima bwawe, ivyo uzokora vyose uzororanirwa, kubera ko uzobuza ivyo urimwo, uzobuza iriko uraja, uzobuza n'Imana muri kumwe ariyo. Abakristo benshi barananirwa kubera ko batigeze bamenya yuko ijambo ry'Imana ari inkota yabo, yuko ijambo ry'Imana ari inkota ya mwemu w'Imana, yuko ijambo ry'Imana ari ubushobozi ubashoboza gutsinda ubugunge bwa Satani. Wowe uriko urankurikira uno munsi, imenyereze kurimbura ku ijambo ry'Imana no gutahura yuko ijambo ry'Imana ari ikigwanisho, ko ari ikigwanisho wahawe. Utegerezwa rero ubishobotse kuriboroka ijambo ry'Imana, ukarishira mu mutwe, ukaryuzuzayo, hama rikaguma mu kanwa kawe. Imana yabwiye Yosuwa ngo uryamize mu kanwa kawe, kuko niwaryamiza mu kanwa kawe niho gutera imbere kwawe kuzoza. Wowe uriko urankurikira uno munsi, ndizeye ko ari amajambo agukuye ahantu kandi agushika ahandi hantu, kandi ndizeye yuko ufashijwe gose kuri aka karorero Kristo yatubereye icitegerezo ciza. Ndizeye ko ari amajambo agukuye kandi agushika ahandi hantu. Ndimo dufata umwanya wo gusenga rero. Uriko urankurikirana uno munsi, mugabo ushobora kuri mu bibazo muno munsi, mugabo ukaba utazi ko handitswe ngo. Hari ico Imana yanditse ku buzima bw'iwawe cyo tuma uva muri iyo situation urimo. Hari ico Imana ikuvuga ko byanditse muri rino jambo, mugabo ntavyuzi. Jambo y'Imana rivuga ngo muzomenya ukuri kuzoha kwidegemvya. Igituma abantu no munsi batari kugendera mu kuri, batari kugendera mu kwidegemvya, ni kubera ko batigeze bamenya ico jambo y'Imana rivuga ku buzima bwawe. Hari ivy'Imana yaguteguriye biri mu ijambo ry'Imana, mugabo utaririmbuye ngo Imana iguhishurire, ikumenyeshe, ntavyo uzomenya
izokumenyesha rino jambo niwarigira irya mbere, niwarigumiza mu kanwa, niwaribika mu kanwa, hama ukarivuga, rizohinduka ubuzima bw'iwawe, rizotuma imigambi yawe igenda neza, kubera ko uzoba uherekejwe n'ijambo ry'Imana, uzoba uherekejwe n'umwami Yesu. Umwami Yesu niwe jambo. Niwagumiza amajambo yo mu mutima wiwe uzororanirwa, niwagumiza amajambo yo mu mutima wiwe ntuzonanirwa. Ndagomba dufate umwanya wo gusenga rero, wari kurankurikirana usaba Imana imbabazi. Muri minsi ndiko ndavuga mpimiriza abantu gusaba imbabazi. Kudasoma ijambo ry'Imana no gucumura, kudasoma ijambo, kutarimbura ku ijambo ry'Imana uba wacumuye, kuko ntuburi kugendera muri constitution y'ijuru, ntuburi kugendera mu mategeko y'ijuru cyangwa mu bwirizwa shingiro ry'ijuru, uri kugenda uko ugomba. Mu yandi majambo umuroberi mugaye Imana ikeneye no muzi, akeneye ko wihana muri ubwo buroberi bwawe bwo kudasoma ijambo ry'Imana, bwo kutarimbura ijambo ry'Imana. Wihane hama wemere kugendera iki jambo rivuga. Ngo dufate umwanya wo gusenga rero, wubise umutwe wawe, ubwira Imana, uhamagara Imana, usaba Imana imbabazi, hama uyisaba urongozi. Data mbize ndakoresa umuntu akarankurikirana mwami, ijambo ry'Imana yarisuzugura, ijambo ryawe mwami yarifata nkuko bimeze nk'ikindi gitabo. Mugabo ijambo ry'Imana ritubwira ko ijambo ryawe mwami ari inkota, mwami ari igikwanisho. Mwami ndamusengeye Data mwiza, kubw'umugiriye ubuntu mwami bwo kumva n'amajambo no gutahura. Ndamusengeye mwami umuhe inkomezi mwami zo gukoresha ijambo ryawe mwami nk'inkota mwami, gukoresha ijambo ryawe mwami nk'igikoresho mwami cyo kugwana mwami ndasenze mu izina rya Yesu Kristo. Guhera uno mwanya mwami umuhe inkomezi mwami, umuduze mwami ukwiza no kwizera ijambo ryawe mwami. Amaso yiwe mwami ave ku byo yizera no ku bantu yizera, ngo yizere wewe. Ku ijambo ryawe ravuga ngo haravuma uwizera umwana w'umuntu. Mwami ndasengeye no muntu mwami umutima wiwe wose mwami awushire kuri wewe, amaso yiwe wose mwami ayashire kuri wewe, ibimugize byose abishire kuri wewe, yizere wewe mu izina rya Yesu Kristo. Akoze Data kubagiriye neza. Ndasengeye mwami n'abantu ko rankurikirana mwami, nivyo mwami kora ko batigeze bamenya ko ijambo ryawe mwami ari inkota mwami. Harageze igihe mwami barananirwa mwami n'ibintu kanaka Data mwiza, kuko batigeze bamenya yuko ivyo bakeneye byose mwami biri mu ijambo ryawe. Mwami ndamusengeye mwami no muntu mwami ariko arankurikirana mwami afise ibibazo mwami ndasenze Data mwiza, mwami ababuze ubwenge ubaha ubwenge mwami abariko bararondera mwami ingene babaho mwami ubereke inzira, kuko ni wowe tara mwami. Bamurikisha ijambo ryawe mwami, ubaha ubwenge mwami mu izina rya Yesu Kristo, kuko ari utanga ubwenge mwami abifuza mwami gukora mwami ivy'imyuga bacira inzira mwami ni wowe wenyine ushobora gutanga ubwenge buhanitse bwo kumenya ibintu mwami. Bagenderere mwami abatazi ibyo bakwiye gukora mwami, ubahe mwami igicapo cy'ivyo ugomba ko bakora mu izina rya Yesu Kristo. Bakoze tameze kugendera ubwoko bwawe mwami, koze tameze kubahaye mwami inyota, kubuguruye amaso, kubatahuje ko vyose biva kuri wowe Data. Ndasengeye no umuntu ariko arankurikirana mwami agwaye mwami, naco bitwaye iyo ngwara igihe imaranye mwami. Ndasengeye umudame mwami afise ikibazo mwami munda mwami, byatumye mwami adashobora kuronka abana mwami. Ndahagaritse mwami ikintu cyose kiri munda mwami cyotuma mwami abana atabaronka mwami. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo mwami ndasenze gore no munsi mwami anomali yose mwami ibidashoboka byose mwami byatuma mwami ngo n'umuntu adashobora kuronka abana mwami. Ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo. Data mwiza umushoboze umucira inzira atari inzira mwami, kujya mwami yubuse Sara mwami, kujya mwami yubuse Ana mwami. Ndamusengeye nawe nyene mwami umwibuke mu izina rya Yesu Kristo. Wibuke mwami abakenyezi batagira abana, wibuke mwami abagabo batagira abana mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Data mwiza, ibidakora mu mubiri yabo mwami ubibahe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze tameza kubagiriye neza mwami. Ndasengeye n'abantu bose bakorankurikirana mwami bafise ingwara, bafise ubumuga ahari hose mwami
ubagenderere mwami, ubakize, ubabohore mu izina rya Yesu Kristo. Igitero cyose kiva ku mugwanizi mwami, mwami irimba ari ingwara ivuye ku mugwanizi mwami, ndatuye mwami gukira, ndatuye mwami gukira. Ijambo ryawe rivuga ngo mishagure twakize ingwara data. Reka ugendere ubwoko bwawe, reka ugendere abana bawe, reka ugendere mwami abababaye bose mwami, abafise ububabare hariho hose mwami, bakira gukira. Abafise ibivyimba mwami umubiri, abama bavyimbye amaguru mwami, abafise ingwara zarizo zose mwami, ubakize mu izina rya Yesu Kristo. Wakoze atameza ko ubagiriye neza, wakoze atameza ugiye kumva intahe kuri Imana ikiza, Imana ibohora mwami. Urakoze kubukirije abagwaye imitima mu izina rya Yesu Kristo. Wakoze mwami kubagiriye neza, nimizina Yesu ndabisenda vyizera. Amen, 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 amen. Ndize kuno mwanya wino jambo, uno mwanya wo gusenga ubaye umwanya mwiza, umwanya w'ikimazi, ukaba ufise intahe utwandike izo nimero zose cyaho munsi. Tumaze kuronka abantu benshi badushingira intahe ko Imana ari Imana icinzira, ari Imana ikiza, ari Imana ibohora. Ni ukaba uri muri abo onye, utwandike izo nimero zose cyaho munsi, udushingira intahe. Ushobora kuba ushaka ko tugufasha gusenga, tuba twasenze mbwo ukaba utigeze wumva yuko twasengeye ikibazo cyawe, utwandike izo nimero zawe ziri ngaho, utwandikire, utubwire imitwaro ushaka ko tugusengerako. Turizera ko Imana yacu ari Imana icinzira, ari Imana ikiza, ari Imana ihoraho, ari Imana y'umwizigigwa. Rero naho ubutaha mu kindi kiganiro nk'aya mango, Imana ibane namwe.